Mbega waruzi yuko utanguye umwaka nabi ushobora kuwusozera nabi? Ni nkuko nyene iyo utanguye umwaka neza uba ufise amahirwe menshi yo kuwusozera neza. Nikaze au tableau tubiyageko. Amahoro neza, jewe ni Nduwayo Fiacre nsanzwe nabategurira kino kiganiro ca au tableau, aho twigira ibintu bitandukanye hamwe tukaraba ivyo dufasha kugira ngo dutere tuja imbere mu buzima bwacu dufise intumbero y'ubuzima. No munsi tugiye kuyaga ku bijanye n'ukuntu umuntu yotangura umwaka neza kugira ngo azobashe kuwusozera neza. Mu kiganiro cacu au tableau tugiye kurabira hamwe ibintu bigera kuri bitatu bizodufasha kugira ngo nitwatangura umwaka neza tuzowusozere neza. Ica mbere tugiye kurabira hamwe ni kijanye n'ivyiyumviro. Mbega umuntu yotangura umwaka gute? Ni vyiza ko umwaka utangurana n'ivyiyumviro vyiza, ivyiyumviro bizogufasha kubandanya muno mwaka gushika uhejeje. Mbega ushobora kwiyumvira ati nibihe vyiyumviro ntotangurana? Ubundi umenye yuko ibintu vyose bibaho vyabanje kuba ivyiyumviro, yaba amazu, zaba imodoka n'ibindi bitandukanye, bibanza kuba ivyiyumviro mu mutwe w'umuntu kanaka azobikora. Nk'akarorero, iyo ugomvye kubaka inzu ubwirizwa kwiyumvira ingene bizogenda, aho amafaranga azova, aho abakozi bazova n'ibitandukanye nyene bikenewe kugira ngo inzu ibe inzu, ariko vyose bihera mu vyiyumviro. Wibuke yuko ivyiyumviro bifise intambuko zitatu zikurikira. Iciyumviro kiravuka, iciyumviro kirakura gushika aho kizana ivyamwa vy'ivyo cavuga. Akarorero, ubundi iciyumviro kimeze nk'igiti. Igiti iyo giteye umunsi umwe kirakura, hama umunsi kanaka kizokwama ivyamwa. Niko n'iciyumviro kimeze. Iyo utanguye kuciyumvira ni nkuko kiba kivutse muri wewe. Igihe kivutse rero muri wewe, ubundi birasaba yuko utaca ukireka. Nkuko umwana iyo avutse bataca bamutererana ariko bamurera, niko n'ivyiyumviro bimeze. Ubundi ivyiyumviro ubwirizwa kubirera, ubwirizwa kurondera ukuntu bishobora gukura muri wewe. Iyo wiyumviriye ikintu kanaka, ni vyiza yuko ugikurikirana ukarondera ibikenewe vyose kugira ngo ico ciyumviro gicike ivyiyumviro vy'ukuri. Ikindi naco ca kabiri tugiye kuyagako. Nyuma y'ivyiyumviro wiyumviriye, urakwiye kuba ufise impamvu ugiye gukora ivyo wari wiyumviriye. Ko abantu benshi baratangura ibintu bavyiyumviriye ariko bakaba badafise impamvu bagomba kubikora. Ubundi impamvu abantu benshi bafise ziratandukanye iyo bariko barakora ibintu. Hari umuntu ashobora gukora ibintu kumvo z'uko atinya ko bamuhana, akavuga ati mu gihe ntokora bino bintu barampana. Ico gihe aba afise impamvu itariyo, kuko n'ubwoba buba bumutuma kugira ngo akore ivyo akora. Ikindi naco ni kijanye n'iyo umuntu yumva yuko kugira ngo akore azohembwa, akaba afise impamvu yo gukora ari uko azohembwa. Iyo abuze ka gahembo, ico gihe na ca gikorwa aragiheba. Nico gituma izi mpamvu zibiri, impamvu y'ubwoba n'impamvu y'agahembo, si impamvu zumvikana yuko ushobora gukorerako muno mwaka kugira ngo uzowutangure neza uwusozere. Ariko impamvu mbona yuko ikenewe ni impamvu y'imvamutima. Ni impamvu aho uvuga ati iki gikorwa ndagikora, biduga bimanuka bikikama ndagikora, nta kizompagarika. Nimba ugomba kubaka inzu, nimba ugomba kuja mu mahanga, nimba ugomba gukora igikorwa kanaka, ico gikorwa ukiye kugikora wumva vy'ukuri ko biriko biva mu mutima wawe atagishobora kuguhagarika. Muri ico gihe tuca tuja ku kintu ca gatatu tubona ko ukeneye kuba wiyumvira canke ufise muno mwaka kugira ngo utangure neza ariko kandi uzosozere neza. Ico naco ni ukumenya ico waremewe canke se destination, aho ubwirizwa kugera. Ubundi abantu benshi barakora ibintu bakabicira mu nzira, kubera mu ntango z'uko vyiyumvira ntibiyumviriye aho babwirizwa gushika n'ico babwirizwa gushikako. Mbega ukwiye kwiyumvira kuva mu ntango, mbega ko ntanguye iki ciyumviro
ni hehe nifuza gushika. Aho hantu wifuza gushika niho hazotuma ushishikara naho bizoba bigoye mu nzira, ko mu nzira y'ivyumviro, mu nzira y'umwaka bazi hagati mu mwaka abantu benshi baracika intege bakumva umengo ngo biheba ivyo batanguye, ariko izogutuma usozera ivyo watanguye nuko uzoba ufise umutima w'umwete w'ishaka ushingiye ku hantu uri kurarora, ahantu uri kuraja, ahantu wabonye ikintu wabonye. Niba ari inzu ubwirizwa kubaka ukavuga ati iyi nzu nzobwirizwa kuyubaka gushika ku mpera. Nimba ari projet watanguje ukavuga ati iyi projet mbwirizwa kuyishitsa ku mpera. Nico bita destination. Destination ni ijambo ry'igifaransa ririmo amajambo abiri, harimo destiner na action. Uvuga ngo gukora ikintu wagenewe, ikintu wagenewe. Kugira umenye rero ikintu wagenewe, ubundi twese turazi yuko umuntu ntiyiremye, nawe ubwawe urazi yuko utiremye. Kugira ugire ivyiyumviro vyiza bihwanye by'ukuri n'ico waremewe, nuko ubaza Imana, usenga Imana. Ushobora gusenga aha canke hariya, siniko ndavuga aha ic'amadini, ariko niko ndavuga kubijanye n'imigenderanire yawe ubwirizwa kugiranira n'Imana, kugira ngo Imana iguhishurire n'iki wokora mu mwaka. Rero ndabateye intege, ndaguteye intege kugira ngo ntutangure umwaka uri muri vide, ariko fata ivyiyumviro vyawe uvyandika ahantu ivyo wifuza gukora muri uno mwaka. Umaze kuvyandika ahantu, rondera impamvu izotuma ukora ivyo bintu. Mbega niyihe? No kugira ngo ukure umuryango wawe mu bukene, impamvu nziza cyane. No kugira ngo ushobore gushobora kw'ishure, nayo ni impamvu nziza cyane. N'ibindi bitandukanye, ariko impamvu yawe bwite izotuma udahagarikwa. Ikindi naco ni byiza kubona ibikuraje. Mbega ni hehe wifuza gushika muno mwaka, kugira ngo umwaka niwahera uzobe ufise ahantu uvuga ati nahereye aha none nabigejeje aha. Nuko ikigo cyacu c'uno munsi nico, nizere ko ugiye gutangura umwaka neza kandi uzosozera neza. Nuko ndabakunda cyane, murakoze. Murashobora kugira subscribe, mukagira na j'aime canke partage kugira ngo n'abandi benshi cyane bashobore gushikirwa n'izi nyigisho zacu. Nuko murakoze.